nama yari irongowe n'umukuru w'inama henguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera. Abakenguzamateka barize integuro y'ibwirizwa rigenga gutororokanya ibiharuro bifatirwa ko mu Burundi, projet de loi portant organisation du système statistique au Burundi mu rurimi rw'igifaransa. Umushikiranganje w'ikiga ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe yari yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu siguro yatanze, umushikiranganje Ndihokubwayo yavuze ko iyo nteguro y'ibwirizwa ije gukurikiza ingingo yitororokanya ry'ibiharuro ngenderwa ko yemejwe n'ibihugu vya Afrika no guteza imbere urwego ruhurikiyemwe abajejwe itunganywa ry'ibiharuro vyemewe mu Burundi. Intumbero y'ibwirizwa rishasha nizi. Hariho guhuza urwego ruhurikiyemwo abashakashatsi mu buhinga bwo gutororokanya amakuru, bwo kuyatunganya n'ubwo kuyabika mu ntumbero yo korohereza guhanahana hagati y'ibihugu. Hariho guteza imbere urwego ruhurikiyemwo abajejwe itunganywa n'igitororokanwa ry'ibiharuro vyemewe mu Burundi. Hakabaho kandi guha ikibanza cihariye ikigo cy'igihugu kijejwe ivyerekeye gutororokanya ibiharuro bifatirwako. Ngizi rero iminyanyuro ziramvuye ry'iterambere rikomoka kwibwirizwa rya kera. Ubwa mbere harahinyanyuwe ibijanye no kwerekana ibirimwo kugira ngo amajambo akoreshwa mu ibwirizwa atahurwe kumwe. Ubwa kabiri rirerekana amategeko amwamwe ngenderwako y'amasezerano ya Afrika yitororokanwa ry'ibiharuro bifatirwako. Ariko kandi ibwirizwa yaregeranije amategeko amwamwe atari hamwe asanzwe ari mu mategeko ya kera mu kubishira ku rugero rumwe mu ngingo imwe y'itegeko. Bwa gatatu rirasigura ibigize urwego ruhurikiyemwo ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro bifatirwako mu gihugu, rigashiraho uburongozi bw'ibisata n'ibigo bisanzwe bihurikiye mu bisata bijejwe gutororokanya ibiharuro bifatirwako no gusigura ico bihurirako hagati y'ibigize urwego ruhurikiyemwo ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro bifatirwako mu gihugu. Ubwa kane harongewemwo igice ciharije ingene hategurwa itororokanwa ry'ibiharuro bifatirwako vyemewe hisunzwe intumbero yatanzwe mu nteguro y'itegeko ndabirwako yashikirijwe mu masezerano y'ubumwe bwa Afrika mu vyerekeye gutororokanya ibiharuro bifatirwako. Ubwa gatanu rirahinyanyura neza igice cerekeye gukingira amakuru y'umwe wese mu vyerekeye kugumiza mwibanga ibiharuro vy'ivyatororokanijwe bifatirwako. Rirashiraho kandi umugenzo wo kurahira ku bakozi bashasha binjiye mu bisata bijejwe gutororokanya ibiharuro bifatirwako. Ubwa gatandatu ibwirizwa rirategekanya ibihano ku bazorenga ku itegeko ryo kugumiza mwibanga ibiharuro vy'ivyatororokanijwe bifatirwako hamwe n'abase kwishura ku matohoza. Ubwindwi rishimangira ku gutegura akaranga k'ibiharuro vyatororokanijwe mu rwego ruhurikiyemwo ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro bifatirwako mu gihugu, cane cane biciye mu kwiyemeza no gukorana neza n'abakoresha n'abatanga amakuru kugira ngo humvikanwe ku bijanye n'akaranga k'ibiharuro. Ubugira umunani ibwirizwa riramenyesha ibihano mu buryo bwumvikana kurusha inyandiko ya kera. Ubugira 9 aribwo bwa nyuma rirerekana kandi ko ari ngombwa gufatanya n'ibindi bigo bijejwe gutororokanya ibiharuro bifatirwako n'ayandi mashirahamwe yo mu mugabane wa Afrika mu karere ndetse n'amahanga mu bijanye n'ibiharuro bifatirwako mu guhanahana amakuru. Abakenguza amateka nabo mu myitwarariko n'amakenga bashikirije umushiranganje w'ikiga ca leta harimo ibijanye no kumenya ingene urwego canke ishirahamwe ritanze ibiharuro bitari ivyo izohanwa, gusaba ko ibibazo questionnaire d'enquête mu rurimi rw'igifaransa biba vyatanzwe n'ikigo Istebu mu mashirahamwe vyo kwishurwa n'umukozi w'ico kiga hari kugira ngo atange umuco. Ibiharuro bitari ivyo bituma Burundi bushigwa mu bihugu vya nyuma bikenye kw'isi n'ibindi.
umushikiranganje wo kubgayo yaratanze umuco ku myitwarariko n'ibibazo by'abakenguza amateka. Abakenguza amateka bamaze kunyurwa n'inyishu z'umushikiranganje w'ikiga ca leta baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.